Renaissance bw'u Burundi rwatunganya ikibazo cyo kwinonora imitsi kugira ngo dushobore kuronka. Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi mwese mukurikira ibiganiro bya Biza TV Rwanda. Reka dukomeze tubifurize ikaze kandi mwebwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya siporo, ibiganiro by'ubuzima, ibiganiro mbese by'urukundo, kandi mukurikirana ibiganiro bitandukanye documente tubageza hano kuri Biza TV Rwanda. Ubu rero ikintu kiri kuvugwa muri iyi minsi muri aka karere k'Iburasirazuba cyangwa se muri East African Community ni intambara, ni amagambo akomeye kandi akakaye ya politike n'iterabwoba riri ku rwego hejuru riri kugenda rigaragara mu bihugu bitandukanye, yaba ibihugu byose biri mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se mu karere k'Iburasirazuba. Ubu rero ikiriho nuko ubu igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye kwinjiza abasirikare bari ku rwego rutoya, ubwo ni aba ofisiye ndetse n'abandi batandukanye baba bagiye kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi. Murabizi ko mu minsi yashize twabagezeho amakuru agaragaza uburyo ki igisirikare cy'u Burundi kiri mu myitozo ikakaye iri ku rwego rwo hejuru, tukababwira uburyo ki rukeneye ko kibara rwakinjiza abasirikare bagera ku bihumbi 20 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baravuga bati ubundi dusanzwe dufite abantu bagera ku bihumbi 10 muri Kongo, ariko aka kanya turifuza ko byibura bava ku bihumbi 10 bakagera ku bihumbi 20. Agera amakuru yagera ku bitangazamakuru bitandukanye nagira hano kuri Biza TV Rwanda. Nuko uyu munsi wa none niyo muri kumva iyo speech iri kugenda itambuka cyangwa se mukanya zo kwiyumvisha, murumva ko umusirikare mu gihugu cy'u Burundi ukomeye cyane atangaza uburyo ki bagiye kwinjiza abandi basirikare mu gisirikare cy'u Burundi, cyane cyane bo ku rwego rutoya. Urababona bari mu myitozo, bari kugenda batoranya. Gusa ibi ngibi nubwo bisohotse uyu munsi, ariko bimaze igihe bivugwa, bimaze igihe bigaragara, bimaze kandi igihe bigenda binogwanuga ko Evariste Ndayishimiye hamwe n'abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bari kugenda batoranya urubyiruko ruto rwinjira mu gisirikare. Ikindi twababwira nuko muri gutoranya abasirikare abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagaragaza uburyo ki mu minsi yashize hinjiraga abagore cyangwa se abakobwa ndetse n'abasore bakinjira mu gisirikare cy'u Burundi, ariko ubu aka kanya kanone kiriho ntabwo ibyo ngibyo bigezweho, ntabwo ibyo ngibyo rwo byose ari byo bikenewe, ahubwo igikenewe nuko bari kwinjiza abasore cyangwa se abasore bafite ingufu kugira ngo byibura abagiye kongera umubare w'igisirikare. Ikindi nakubwira nuko aba basirikare bari mu myitozo iri ku rwego rwo hejuru, bari mu myitozo ikakaye kandi ikomeye, nuko n'ubundi ari ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe n'abasirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi b'imbere muri politike. Bucyo bashize imbere nuko byibura abatoza abasirikare bagatoza urugamba, bakatoza kurasa ndetse n'imirwano itandukanye, aho babicara bikanga ko haza intambara ishobora kuba yahuza hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se intambara hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ariko ibyo byose Perezida wa Repubulika Paul Kagame nk'uko abanyarwanda bamukunda ahora avuga ko ntawe uzigera ahungabanya umutekano w'abanyarwanda. Niyo mpamvu namwe rero iyo mwumva aya makuru tugomba kubabwira ibihari n'ibivugwa, ariko nawe ubwawe ukagenda usesengura cyangwa se ukagenda wumva ibikwiye kuvugwa ndetse no kutavuga. Ubwo rero ikiriho nuko aba basirikare barimo baritoza, abandi babinjijemo, abandi bamaze igihe bari mu myitozo. Ikindi rero nuko u Burundi nabwo n'ubundi nuko gushaka abasirikare bakomeye cyangwa se gutegura abasirikare, nuko u Burundi n'ubundi buri mu myiteguro yo kuba bwakihorera ku nkuba yo muri ikibira. Bakibadise iyi nkuru yo cyangwa se izi nkuba muri ikibira byagenze gute cyangwa se bimeze gute? Turabyibuka ko mu minsi yashize ku itariki 22 Nzeri 2024 nibwo bwabagejejeho ko inkuru igaruka ku rupfu rutamenyekanye icyaruteye rw'abantu bahabwaga imyitozo ya gisirikare biciwe mu ishyamba rya Kibira riri mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi. Ni inkuru rero yari irinze isaza nta ruhande na rumwe rwemeje ko ayo makuru ari ukuri, ibyatumye atangazo cyangwa se abatangaza ayo makuru bavuga ko abo bantu bashobora kuba barakubiswe n'inkuba nko kugutebya, ariko
ariko no kwemeza ko icyaruteje cyangwa se icyatumye urupfu rw'abasirikare bari mu myitozo kitigeze kimwe. Gusa kugeza ubu rero bivuga ko icyabaye ari abantu batamenyekanye aho baturutse biraye muri abo barwanyi batozwaga bakabica abandi bagatorongezwa mu ishyamba, ku buryo na n'ubu bivuga ko hari aho ujya kubona ukabona umuntu ahingutse aturutse muri iyo shyamba, undi ukabona wenda aturutse hirya no hino. Rero urumva ko bitoroshye. Reka atubumvishe iri jambo wenda yasobanuraga umusirikare mu gihugu cy'u Burundi, asobanura uburyo ki bagiye kwinjiza abasirikare bato mu gisirikare cy'u Burundi. Yitwa Eric Nshimiyimana, komeza kuri subscribe, ndagushimiye. Uno munsi ku igenekerezo rya 5 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 niho urwego rw'Ivunabansi rw'u Burundi rwatunganya ikibazo cyo kwinonora imitsi kugira ngo dushobore kuronka abasirikare bo mu rwego rutoyi bita militaire de rang mu rurimi rw'igifaransa. Ibyo higanwa rero ryatunganijwe mu ntara z'igihugu cyose cy'u Burundi uko ari 18 harimo igisagara ca Bujumbura. Igitigiri c'abiyandikishije ku rwego rw'igihugu kirashimishije cyane uno mwaka, babaye ibihumbi 9,958 kandi ntituraronka ibitigiri byose uko bitavye mugabo aho tumaze kuronka ivyegeranyo abiyandikishije bitavye ku rugero rurenga 97%. Uko byari bitunganijwe rero uno munsi hakozwe ikibazo cyo kwinonora imitsi, kwiruka ibirometero 8. Nkuko mwabibonye ngaha mutumbereye mu gisagara ca Bujumbura, biruse neza cyane, mbere bagize n'umwanya mwiza ku buryo abashika 40 baronse amanota yose kuri yose, no kuvuga 20 ku 20. Baravyiteguriye neza. Twibaze yuko no mu zindi ntara byagenze gutyo, kuko turabona yuko muri rusangi imyiteguro yagenze neza, baje babikunda babyiteguriye. Mu minsi iza bazoca bababwira babamenyesha ibibazo bizokurikira kugira ngo bamenye igitigiro bazofata. Himirije hazoca hakorwa igifaransa hamwe n'ibiharuro, bazobamenyesha hanyuma. Ariko ivyo intango mugabo ni nziza, tukaba dushima ukugene vyagenze muri kino gihe. Murabona yuko iri ni yinjizwa rigira hafi kabiri canke gatatu muri uno mwaka. Ibitigiri rero bikenewe mu rwego rwo kw'Ivunabansi bivanye n'imirimo, birasabwa yuko burya winjiza umuntu ufise icyo ugomba kumutuma. Ugomba gutuma umuntu aja kwiga ivyo kugwana mu kirere canke mu mazi, ucumenya abutumbereza. Rero muri uno mwaka muri uwo mugwi binjije abahungu gusa, mugaso kuvuga yuko hazobandanya hinjirwa abahungu gusa. Ubuye bari bakeneye abahungu muri uno mwanya muri uwo muce, ariko mu minsi iza muri icyo twokwita recrutement isanzwe ya bose, bazosubira barabe ibitigiri bikenewe, mugabo ubuye binjije abo bakenewe kubera akazi nico babakeneyeko. Umuce wa mbere w'abasirikare ari bo basirikare bato bato, iyandikwa ryabo ryaraheze, ubuye bageze mu bibazo. Ntibinjiza mu gisirikare gusa umuce umwe, ubu naho mu minsi iza hazoba iyandikwa ry'umuce w'isongereza ivy'intwazangabo mu ntwaramiheto, mu gifaransa sous-officier, hamwe n'umuce w'intwazangabo mu ntwaramiheto abivyo twita candidat officier muri rw'igifaransa. Iyandikwa rizotangura ku igenekerezo rya 14 Gitugutu uno mwaka, rirangire itarike 31 y'ukwezi kwa Gitugutu. Murumva rero ni vuba. Tukaba duhamagariye abarundi
bakwije ivyangombwa bose bisabwa kugira bazosome itangazo riza kuca ku maradiyo rimanikwe no mu ntara zose eka no mu masengero atandukanye kubimenyesha makuru eka n'urubuga rw'igisirikare rw'u Burundi. Iryo tangazo baraza kuribona kugira bazokwitabira ku kamo na cane cane barondera ivyangombwa biyandikishije hakiri kare ntibarindire umwanya wa nyuma kuko murumva yuko bafise hafi indwi zibiri zirenga ko iminsi mike yo kwiyandikisha. Nkuko rero bisaba haba ku rwego rw'ibisongerezi canke rw'abasirikare b'intwazangabo yandikwa n'umunsi umwe guhera itariki 14 gushika itariki 31 ku migwa mikuru y'intara.